Gendera bo umuntu ariko aradodo. Yego. Yesa shimu. Amen amen. Amen. Ngatwibose. Yego. Tugukumbuye muri Sunday. Ndaje nuko. Amakuru yanyu no. Wa musore wacu muri korale ntuze. Guterera umusore. Mukamwicara kumanyigisha ku nguvu. Niko imeze. Twagende? Yego. Pastor yakigende. Kunyotewe kuri ngaha mu rugiye wacu. Kandi imigisha y'umunsi mushe Imana umunsi iri kumwe natwe. Ko pastor yatwibutse bashizwe amavuta n'Imana. Pastor. Mwe murangiye rajya niyo hageze n'ijambo ry'Imana mwishingiye. Yego vraiment. Ambo ryanditse. Mu bikorino ikigabane ca 11 umurongo wa 34. Oya kwe. Ashi. Nabura neza gutegibize n'ibigire munsi. Nese kugira tuje twamaje gusenga. Oya nta ngorane. Pastor ngaha no kuri hansome. Haravuga ngo abikorino ba mbere igice ca 11 ku murongo wa 34 haravuga ati munyumve neza umuntu wese niyasonza aragiwe getsaho fast inge maze subiremo muvuga amakuru umuntu wese niyasonza aragiwe ari bintaro yego umwe mushikaci nawe ngaha iki frere umutsingi mu akura pastor sijewe none si bibiliya siwe yanyitaniye none tukarabe Tijagenda atanguye karaba sister cafe karaba Bibiliya irazimurura Akashatu kamiza kuri network yacu aseye. Ibyo akago. Tikoro ine tukatanga kurondera cyakujya mu bakirisi. Amashikanwa dutanga. Ntabwo ngaha Kristo none nukubaha Bibiliya. Umuntu dushobora gufungura umuntu yicaye inyuma yacu ngo nikora Bibiliya. None abo muri Bibiliya ntabigombe baki. None nzugize pastor defense. Cyane ngaho mu Burundi noza kugira ingi. Inda ndende gusa uri hose urangwa n'inda ndende. Mve mu matwi. Baracari bato baje. Hello bafanzi ba Azwan TV, Azwan baby. Uno musi ni Yason official, Yason comedian akaba ari muri YouTube ya Azwan TV. Ndabasabye cyane vraiment bakunzi bacu, ababosi bacu, abamanagere bacu, aba CEO bacu, gira subscribe, like, share, tutizanye imbere byose ni by'iwacu. Tupendane yo nawapenda sana. Yeyena yo hewe nuze. Yo ni muwache wewe. I love you baby. Bakunzi ba Star TV 257 twagiye gushigikira Azwan TV televiziyo nziza cyane tuzana ibiganiro bimeze fresh tubashigikire n'abarundi biwacu. Waya abakunzi ba Star TV, abakunzi ba Hitop TV, abakunzi ba Isaac TV, abakunzi bandi ma televiziyo yose mu Burundi Silent Vibe n'andi menshi cyane tuje gushigikira Azwan TV. Abakunzi banje twaracerewe tuje kumushigikira no muntu. Azwan TV all the way from Burundi. Turabarundi twese turabarundi kazi. Tuje kubashigikira dukore subscribe. Ciao ciao. Ribo